Advice, ushauri, impanuro. Shalom, shalom. Amahoro y'Imana n'abane namwe mwese biriko muradukurikirana muri cya kiganiro cyacu cyiza cyane impanuro, muri kumwe na Sabasi Nkuru Nziza. Uno munsi tugiye kuvugana ku kintu cyitwa imbabazi. Hahirwa abagira imbabazi kuko ari nabo bazozigirirwa. None bimaze iki kugumana mu mutima umuntu yagukomerekeje, kwirwana amarira, kurarana impunmu n'agahinda kubera byakunaniye guharira uwo muntu yakugiriye nabi? Intibagira ntibana. Babarira uwo muntu wese yagukomerekeje, babarira uwo mukunzi yaguhemutiye, babarira uwo muntu wese yakwiciye abawe, babarira abo bakwiciye abiwanyu, babarira uwo muntu wese yababaje umutima wawe. Urabe ingene amahoro yuzura umunezero. Erega amazi yasesetse ntayogwa. Mbega kubigumana mu mutima ubundi ho byogufasha iki? Cyane ukurahe ubuhizi bwo gusenga rya sengesho uvuga ngo dawe twese uri mu ijuru utubabare ibyaha byacu canke ibicumuro byacu nk'uko natwe duharira batugiriye nabi, kandi umutima wawe byaranse kutanga imbabazi. Niwibohore utanga imbabazi, kuko uguhora nuko Imana. Barekurire baharire, nibatihana bazobazwa n'umuremyi wenyene. Kura abasi mu mutima wawe, ha Kristo umwanya, ha Kristo ikibanza mu mutima wawe. Urabe ingene akuzuza amahoro n'umunezero. Zari impanuro za Sabasi Nkuru Nziza. Imana ibahezagire. Wowe ufise icyo ubaza canke icyo uterera, duhamagare canke utwandikire kuri 75 amajana 5 46 amajana 278. Mwarahezagiwe. Imana ibagire neza. Advice, ushauri, impanuro.